Uyu munsi ngiye kubabwira ibimenyetso bitanu bikomeye bikwereka ko uzoba umuntu adasanzwe. Niwibona ko ibi bimenyetso ngiye kukubwira, uzomenye ko waremeye gukora ibidasanzwe kandi ukagera kure, haba mu bikorwa, mu buzima bw'icitegererezo, mu butunzi, mu kibano n'ahandi. Ukaba uri mushasha kuri chaîne ni Femi TV, kora sabone, ufyonde no ku gakengeri. Ukaba uri musangwa, ndagushimiye bidasanzwe ukuntu ukomeje kubana natwe. Like, share na comment vyawe ni ivy'ingirakamaro. Uno munsi ngiye kuvuga ku bimenyetso bitanu bidasanzwe, waba muto waba mukuru, ukavyibona ko umenye ko uri umuntu akomeye adasanzwe, cane cane ca kane ca gatanu. Ikimenyetso ca mbere, ni wabona uri umuntu adafise ubwoba, adafise isoni vy'abakuraba iyo ugomba gukora ikintu cawe, ni wumva wifitiye icizere. Iyo ugomba kuva ku rugezo rumwe uja ku rundi, birasaba gukora ikintu gituma abakuraba, yaba abakwegereye, yaba abavukanyi bawe, ndetse n'abavyeyi babona ko umenga wasaze. Ntibagutahure kubera uburemere bwaco, babona umenga kirakurengeye, ariko umwete ugira, ukutagira amasoni yo gukora n'ubwitonzi ubikorana ukagihangara. Ndibuka nkiri muto niga mu mashuri mato primaire mu mwaka wa gatatu n'uwa kane, mama yahora ntuma mw'isoko nkava kw'ishure mbandanya. Nagira urugendo rutari ruto, abahazi si hafi, nkagenda nyaruka, nkashika muhira, ngateka, ngakora isuku. Ku myaka mike nari mfise numva umenga barambonera, ariko nariko ndategurwa kugira nzobe uwo ndiko ndaba uno munsi. Hari ibikorwa twakuze tuzi ko ari ivy'abigeme, ivyo ntemera cane. Nakuze ntatinya gukubura mu rugo, ntatinya guteka, ababizi twakuranye barabizi. Nakuze nzi gusya ku rusyo rw'ikirundi, sinzi ko hari abaruzi. Ababizi naho nyene ngaha barabizi. Bref, ivyo bintu bito bito bigaragaza umwete n'ubwira ufise mu bikorwa ivyo ari vyo vyose. Bimwe womenga vyari gukorwa n'abandi, ukamenga abakubona ubikora bogutwenga canke bogusuzugura, ariko ntutinye kubikora. Vyerekana ko uri umuntu afise ikintu kidasanzwe muri we, azoshika ko muri kazoza. Ubwoba burica, ubwoba butera ubukene, ubwoba bukubuza kugera aho ushaka gushika. Tsinda ubwoba n'ubwibone, ntutinye abo guca intege utangura, kuko nibo bazogukomera amashi ejo niwagera kw'ihangiro ryawe. Kwigirira icizere, kudatinya amaso y'abandi, ni ikimenyetso ciza c'uko uri umuntu adasanzwe afise imbere heza. Cari ikimenyetso ca mbere. Ikimenyetso ca kabiri ni ukugira indoto, kugira intumbero y'ubuzima. Intambwe ya mbere yo kuronka ico ushaka ni ukumenya ubwa mbere ico ushaka. Sinzi ko munyumvise neza. Intambwe ya mbere yo kuronka ico ushaka ni ukumenya ubwa mbere ico ushaka. Iri ni hame rikomeye canke principe mu buzima bw'umuntu wese agomba kugira hagera. Iyo umuntu afise indoto, umuntu azi ico ashaka, aramenya n'ico akwiye gukora kugira akigereko. Kandi iyo ufise indoto yawe ushaka gushika, nta kintu na kimwe kikuzibira, nta muntu n'umwe yo guhagarika, kubera ko ivyoza nk'inzitizi vyose umenya uko ubikura mu nzira, naho coba ikibazo c'uburyo bufadika. Ico kubuza kurota gusa, nico kubuza gusinzira. Naho sinzi ko muntahuye. Ico kubuza kurota gusa, nico kubuza gusinzira. Ariko ukironka umwanya wo kuryama ugasinzira, uremerewe kurota, kandi indoto zemerewe buri wese. Rota. Napoleon Bonaparte niwe yavuze ngo, namba ushobora kubirota, urashobora kubikora. Izo ndoto zawe zocika ukuri hamwe wotera intambuko ugakora. Kurikira indoto yawe izogushikana, kandi namba uri umuntu afise indoto, ni ikimenyetso ciza c'uko uri umuntu adasanzwe. Iki cari ikimenyetso ca kabiri, kugira indoto. Ikimenyetso ca gatatu ni kuba ufise kahise katakoroheye. Ubuto bwawe, umuryango ukenye wavukiyemwo, birashaka kugutera kuba umuntu adasanzwe. Niwaraba abantu benshi bafise ibintu bakoze canke bashitseko bikomeye hano mw'isi, uzosanga ari abantu bafise ubuto kahise k'imiryango yabo bitaryoshe. Abantu benshi barakubwira ngo ntukarabe inyuma kahise kabi wagize. Umve, ni bibi kuraba ugombamwo ibibi, ariko iyo haravye ugomba kugira ishaka ryiza ryo gukorana inguvu ku bwa kazoza keza, ni vyiza. Nawe raba ubukene wavukiyemwo, ubukene wabayemwo, ibihe bitaryoshe bitoroshe waciyemwo, vyaragukomerekeje. Kumwe bavuga ngo ikitakwishe kiragukomeza, nagenda gutera intege, kikubere ikigusunikira gukomera.
ikitakwishe kikubere ikigusunikira gukomera. Iyo uvyibutsa aho uri hose ubifate nk'ikintu ushaka guhindura ndetse ukakirandura burundu, ivyo bikubere nka moteur ituma ukora cane ugakorana umwete kugira ngo no mu ruvyaro rwawe, mu muryango iwanyu ntihazogire uwuzoba canke azoca mu vyo wabayemwo bitifuzwa. Niwabona ufise ivyo wibuka kuri kahise kawe ushaka guhindura, ni ikimenyetso ciza c'uko ufise muri wewe ububasha bwo kugera ku bintu bidasanzwe uzokora. Tuje ku kimenyetso ca kane, kirakomeye cane: kugira umutima w'ikigongwe, kugira impuhwe no kugirira neza abandi. Iyo witayeho kubona abandi bamerewe neza, wumvira impuhwe n'ikigongwe abandi bari mu bihe bitaboroheye bitaryoshe, biraguhagurutsa kumenya ko namba wewe umerewe neza hari abandi bakwiye kuronka kuvya Imana yaguhezagije, ukirengera no muri bike umaze kugerako, ukumva ko udakwiye kuryama ngo usinzire. Biraguha kumva inguvu zidasanzwe zo gukora kugira b'abavyeyi bawe, b'abavukanyi bawe, b'abagenzi n'inshuti zawe, ndetse nawe mu mwakurana bamwe mwigana bashobore kuronka kubivuye mu bikorwa vy'amaboko yawe. Kuko nambo bikora vyose kubwawe gusa, haragera aho usanga vyose umengura bifise. Urashobora kwiha ico ushaka, kuja aho ushaka, ariko iyo uri umuntu wiyumvira no ku bandi, ntiwigera wumva warahejeje, ntiwigera wumva warashitse, kubera urazi ko hari abandi benshi ukwiye kubera umugisha. Namba uri umuntu w'umunyempuhwe n'ikigongwe, biragusunikira gukora uko utigeze gukora kugira uronke ico bushobora kumarira abandi, kandi ico cerekana ko ufise ububasha muri wewe bwo gukora ibirengeye ivyawe gusa. Ikimenyetso ca gatanu arico ca nyuma kandi gikomeye, ni ukuba uri umuntu wemera gufata risque. Gutangura ikintu ufise mu ndoto zawe kenshi ni risque, kuko ugitangura utazi ko kizogenda neza canke kizokorohera, kuko intango yose yamigumye. Mbega wowe uri umuntu wumva gutangura imigambi mishasha bikorohera, canke uri mu banezerererwa kuba mu vyo bamaze gutangura bifise aho bimaze kugera? Ni ikibazo gikeneye inyishu. Namba uri umuntu adatinya gufata risque yo gutangura imigambi mishasha, ni ikimenyetso kidasanzwe cerekana ko ufise imbere heza kandi uzoba ukomeye. Ndibuka igihe natangura umwe mu migambi nari mfise, hari mu mwaka wa 2017, nari nahejeje universite kandi sinabona aho nohera, ariko nkumva uko bigenda kose ndatangura, kuko hari ijwi rimbwira ngo tangura. Yari risque kuko nta mafaranga nari mfise y'ivyo nabwirizwa gutangurana. Ico gihe nari kurindira akazi nk'abandi aho bahembwa umushahara, ariko icansunika cyari gikomeye ku buryo kitampaye shwa. Gutangura kwanje gushika aho ngeze uno munsi twaciye mu bihe bitoroshe, ni inkuru ndende sinoyicamo. Uno munsi dufise igicapo twoshima c'ivyo tugezeko turavye aho twatanguriye. Mboneraho akaryo ndanashimira umuntu wese yaduteye intege mu kutwizera ngo dukorane mu maserivisi dutanga, mu maproduit tudandaza, mwadusunikiye imbere, yaba amasosiyete privé, yaba amasosiyete publique, yaba particulier, mwumve ko tureconnaissa. Niho nakuye icivugo nkunda kuvuga ngo gato karakura. Yes, gato karakura risigura vyinshi kuri jewe. Ntawotinya rero guhera hasi afise ikimusunika. Izo risque zo gushobora kubura loyer, izo risque zo kubura ya ratio, ama risque yo kubura aya déplacement, nutazifata tuzoyaronka. Ndababwira ivyo nzi nabayemwo. Nijyari wibwira uti mbega ni gute nokora ikindi kintu ntarigera nkora na rimwe? Baravuga ngo namba ushaka kuronka ico utarigera uronka, biragusaba gukora ico utarigera ukora. Kandi kugira ngo ugere aho utarigera ushika, biragusaba kumenya ivyo utigeze umenya. Mbega uri muri abo bantu birengera bagafata risque yo gutangurana imigambi mishasha? Ni ikimenyetso kikwereka ko uri umuntu adasanzwe, bigutere intege zo gukorana umwete ufise imbere heza cane. Nizera ko wakuyemo ibimenyetso biguhagurutsa canke bigukomeza. Kurikira umutima n'indoto vyawe, ugira umwete wo kwiga no kurondera bishasha. Hari ijambo nakunze bavuga ngo namba udashoboye kuba izuba ngo umurikire isi, gerageza kuba itara umurikira inzu yawe. Nizera ko mwanyumvise. Ndabakunda cane. Dusubire muri video ikurikira. Usige commentaire, like, kandi usangiza abandi iyi video namba yagufashije. Ntiyo burundu umwe canke babiri yofasha biciye kuri wewe. God bless you.